kandi nagize umuntu mwaraza arabisigurira arambwira aterega cyamba baje nawe nyene baciye bamwirukako ati ntimwava bavuga ko mutagira amahera yo kugura igitoro atereka ndayaguharurire atajya muri hago kwezi acaranyereka amakomisiyo aribwa ati none ijya kashi mutanga ati ijya kashi ati mbere iruta igitoro mwari mukeneye mu kwezi ndabwira ingorane dufise mu Burundi ntimurondere ngo ni ingorane y'ubukene n'ingorane y'iki ni ingorane y'ubugunge no gushaka intwaro rusange nta kindi ubugunge abantu bari barigize ubugunge ntibashobora kurekura naho uzana icyo avuga ati tema sindekura ikintu cyitwa monopole wera nk'umuntu ashobora kumva yuko hari igitoro kigira kize mu Burundi agenda akababwira ati ntimukizane mu Burundi on n'est pas capable d'acheter akagenda akababwira nyine uko nyine kamuraba hahagaze umuhuye umengana umuntu n'umuntu asa n'umuntu kabisa yarambabaje urumva abantu baridevura gutya ndazi ko Imana yaje kugurura igihugu cy'u Burundi byaraheze bugi ikintu kigiye ahabona kiba giheze ajya je tuzoja hamwe n'abajene engineer minier twicare hamwe dupanja akarere ico bitare gupaka akarere n'ico gushika mbone u Burundi parumwa bo exporta omwe ikontenere 200 z'ubutare kandi abajene bazobikora kabisa igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyari cyaramunzwe cyarabunzwe uno munsi turiko tugikura muri iryo bore tugishira ku gihugu gihagaze dutegeza kugira ibibazo mugabo ni manque de conscience ntidushaka kubaka igihugu cyacu rero ubu turi mu gihe dushaka kubaka igihugu cyacu kandi igihugu cyacu kiratunze ntagira umuntu azosubira kubesha kiratunze rero hasigaye ko twivyura umutahe turawufise no bubutare ni imitwe yacu igitoro sinarinze carico ubu ndakizisha igitoro ni nk'urumogi kabisa igitoro mwebwe nari tuvuze ko ubu ari kunegurana kugira duhindure conscience mwebwe abo muri diaspora nta biro do change y'u Burundi mufise hariya mu bihugu iwanyu mubamo biro do change umuntu wo muri diaspora aravuga ati jenge andungike amahera Burundi ngomba kubaka inzu ngo yampe ngo telefona ngo umuntu wawe ngo aje kuraba wanje yamuhe ugaca ufata amadolari ugaca uyahereza umwe muri kumwe muri diaspora none uhinduye biro do change muri etanze y'u Burundi ivyo ntibiriho ibintu byose by'ubujanja biba muri iki gihugu ndabizi byose nico tumisha ko narahetse nasanze none umuntu agwaye mu mutwe wababara ko agwaye mu mutwe ugira iki ko nasaye conscience tutagira namba oya ni wiyumvire muri etazi ni hakaba biro do change y'u Burundi ngo yampe ukamuvunjira muri etazi n'intuze ukamuvunjira mu marundi ngo telefone umuntu wawe ngo telefone uwi wanje ngo aca yamuha none ntuhejeje kuvunja ivyo bari mubizi ko bibaho banke commerciale hakaza umuntu akavuga ngo vuga konte yawe hariya hanze ndagushire kwa mahera kugira ntapfe yinjiye mu Burundi hanyuma agacaza mu Burundi banki gacimuha amarundi ivyo ntibiriho ivyo kandi verifye biriho kandi bwanda bitore kugira bitore kuko barataga igipfukamunwa kugira ntuzupfu bimenye hose barahazibira ntuzupfu umenye na kimwe ibanki commerciale wiga gukubita credit and devise aho utagiruje kwemporta kugira uyajane kuri marché noir ugaca uvunja kuri marché noir ibe irumva ugira iyo ushaka kuko ni wewe nyene isoko hanyuma agaca afata amarundi
arosa agaca agenda kuriha ya credit ya devise muri banki, hanyuma banki igaca imuvunjira amarundi kuri to officiel kugira ya difference entre to officiel na to d'obashenwa bayirye. Ivyo biriho mukavuga ngo igorana y'amadevize. Normalement amabiro doshaje kwa gukorekta amarikide kugira tu export hanyuma haze transferable. Mugabo ayo mabanki ukazokumva yigeze ajana muri bero bati akira bero export jamais. Ivyo mukugira iperereza nagize gute, nafashe abantu bemporose ibintu ndaraba bemporose ivyo ku mahera menshi, nca ndababaza nti mbewe muri banke wari wajanyeyo amarundi cyaye wajanye amadevize? Ati je najaye amadevize. Wayakuye? Ati nayo nitoratoreye kuri mashenwa. Okay, wajanye amadevize na amadevize liquide ari transferable gaye, nashaka transfera liquide. Ndafata uyu mfata nuyu none iyi banke kubera ikitavuga ko ifise amadevize liquide, kumbe niyo acagenda kuri marché noir agasubiza agakuca ku transferera amwe afise kuri ya konti itazwi mu Burundi, niya transfera ya yandi liquide agaca yarungi agasubiza kuri marché noir, ubundi akagura akazana muri banki akagutransferera ariya. Tusola ni crime économique mbi. Kubera iki ababi planifier n'abantu bari baramenyeye kungukira mu kintu cyitwa monopole, uno musafisi shavu ati Uburundi n'ubushake busambuke kuvuba. Uvuze uti isoko hari abantu bari bafise monopole y'isoko, uvuze uti kuvubu region militaire na region y'igisoda kuvuba isoko genda hariya nyene muri yo region abakomeresa biyo abari mu bahiganwa yo arije nahora nifitiye monopole ya marché. Uvuga uti Uburundi n'ubushake busambuke c'est final gupfa napfu. Turiko tugwana ubugunge ni monopole. Ntimurondera iki? Oro twe dushaka yuko ibintu haba liberalisme. Hari umuntu yari yarasinya yuko atabateri yinjira mu gihugu idaciye kuri we. Bateri zigazo mu radio utuya tubateri mubona. Uvuze uti boye umwe wese niye nkora tukwashaka. Avuga ati jewe mfumamfa gutanga umuriyaridi rero wigiturire n'ibintu simple. Kubera iki atunzwe n'ubusuma. Mwe murazi ko hari umuntu ashaka kugenda akavuga ati ujanye iki kintu mu Burundi, ivyo nabibonye ku ifumbire. Ati none we ni wabaha ifumbire mu Burundi wunguka ngahe? Ati nunguka yakire bime. Ivyo vyarabaye. Rero muranibaza murashaka muri code penale nk'ivyo bihanwa gute? Wowe mbwira abajuriste bari ngahe ivyo mwobihana gute gashi? Navuga igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyari cyaramunzwe cyarabunzwe. Uno munsi turiko tugikura muri iryo bore tugishira ku gihugu gihagaze. Dutegeza kugira ibibazo. Hari abantu rero bagwa n'ingwano batazi. Hajya barufyikira barufyira impara ndababwira nti mwebwe ntimuzigere bagwaje igiturire kuko baza kukimenya ingene kiribwa. Utegere igiturire cyo mu Burundi burya nta muntu n'umwe ashobora kwiba umuriyoni ndabarahiye. Kuri reglementation y'igihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe ashobora kwiba umuriyoni. Kugira wibe bigenda gute? Yumvikana n'uwo yita umugwiza atunga. Agaca bavuga bati iki cagugwa miliyoni 100 nigice nk'ugwa miliyoni 200. Hanyuma izo miliyoni 100 nibo bazigaburira. Aho mugabo ngo hamarero gacha ngo marché public bahiganwe ntibigirwa n'abantu bahiganwa amaja. Ntibigirwa n'abantu no. Ibyo ni ibintu Areho rero mugabo rakabe rega hano bibira ntubimenye. None nk'ubu urazi ko leta iri exonere ugaca nk'ubu leta iguze ikintu agaca bavuga ngo ntuze taxe ikompre muri finance bariha ikintu isoko
mugageze muri obere kiriye exonere yandi ifite urumva employee tax yikombe kumbe ntazoja muri obere kuko ye obere ni exonere hako nakajende nabonye kugira bitore bazagira iperereza rikomeye mugabo ni manque de conscience ntidushaka kubaka igihugu cyacu rero ubu turi mu gihe dushaka kubaka igihugu cyacu kandi igihugu cyacu kiratunze ntagira umuntu azosubira kubesha kiratunze ubu rero hasigaye ko twivyura umutahe turawufise n'ubu butare ni imitwe yacu nko wa mushimiste physicien abo bazabona ganda mutume kaze gango bari abazoca bidoga ngo agira dutwara akazi natumye ko abajene bose engineer minier ni munyandikire muri page mwandike abajene engineer minier bose bobo ntibumvise ko ngira tugira inama tugire retraite twige ingene dutagwa ku exploiter ubutare bumvise akazi bumvise akazi najuranye bukago mbere naho ntize ivyo butare ngo nize bisa n'ivyo buragize science de l'environnement ari babibwiye reka nama nishaka yuko tuzongera retraite hanyuma twige kuko nimwe mubizi twige ingene ubutare bwacu buturamira kandi ndazi ko Imana yaje kugurura igihugu cy'u Burundi byaraheze bugi ikintu kigiye ahabona kiba giheze ajya tuzoja hamwe n'abajene engineer minier twicare hamwe dupanja akarere ico bitare gupaka akarere n'ico gushika mbone Uburundi parumwa bo exporta omwe ikontenere 200 z'ubutare kandi abajene bazobikora kabisa mugurumva abo bace bumva ijobe nabwiye erega muzohembwa mu nyuma none samaya tugiye kurode none ari umwana wanje niwe yakoze agapiripiri umunsi umwe keza kakandi nyene usanga umenga rutuvuta aragakora acaza kubwira nyina ngo ngurira ati nkugurire ati iyo piripiri si so yayisumye so yayizanye naca mvuga ngo ngo niba ngomba burazire vyambavye ngo bimbabira ubusa ngomba erega nije naruciye navuze erega murihe none niba ari kuja kwisonga ukagura wewe muhe ariho tuntu nurumva nabo ntibazoba bari kwaruhira ubusa no produit twirose tugashora none ntuze agahimbaza musyi ari ngora rero je ndipfuza ko ubutare bw'iwacu butokwimbwa n'abanyamahanga twimbwe n'abarundi kuko murafise amahera nko murashaka kuvuga muti tugire industry ikora iki iyo industry n'abarundi muzana ayo mahera tukateranya abahinga turabafise tugahingura kuko tubihinguye urumva bya bindi bahora batura ku ruhande bizabivuyemo hanyuma iciza kirimo namwe bavuga ngo grande puissance ngo bace bagwana ngo kubutare niki bose bararonka kuko mwese acagira commande ndakeneye itoni zingano kundi ndakeneye zingano kundi ndakeneye zingano ya umunyamerika ya umushinwa ya umurusiya yabandi twebwe cyo dukeneye n'umukiriya gusa niyo yene tuzo dufise kandi urumva twaremwe n'akazi igihugu gica kironka amahera tuca tutunga ibi rero mwica ndabemereye nuko urugo rugamba darurimo kuko abarundi muteza kuzana amahera kandi ayo mahera baramire namwe kuko muzokunguka nitwa tuvuze kubaka isoko ya Bujumbura zana ayo mahera mwubake nivyo abarundi Checho nkeneye no kubona hajya ahantu hubatse ushaka kugavura n'akazi kiwe rero aya mabarabara mwavuze rashingira ngo no Burundi gusa uva kuri aeroport ugashika mu gisagara utarishe ibindi bihugu byose uva kuri aeroport ugirushike mu gisagara nose amapeyaje mugatwebwe twibereho ku buntu nta ngorane pourtant ibarabara risambutse tuja kuhiga yandi mahera ibyo nyene ryari kwiyubaka ibyo byose rero mwe muri diaspora nimwe mufise umutahe buzane karibu kabisa ariko rero
Jenda ndashimira abantu muri diaspora. Je urazi ko nja kubaramutsa abantu bariko barakora. Kweri je naravye nk'uwitwa Jackson mu Cibitoki. Yarubatse akazu keza nepfu mu mwonga yo. Akazu nkaka gasa nako mwirohero. Kakabona hari iwabo kumuhana ndarabi ibintu akora. Kameme hariho umumama mbe wa mumama w'umurimyi. Hari umumama arima cyane. Nawe nyene sindaja kumuraba muganzo uja kumuraba. Ndagiye gura ndiko ndabona abo muri diaspora muri ko muraza gukora ibikorwa. Ibi byaba Fabrice yazigera bamugwanije. Fabrice ujya mubona. Bari mugwanije gushika hunja ko urabona umukuru w'igihugu akabari baca kubaguranya gatutse. Je uri gukora igikorwa cy'iterambere. Naje ndavuga ndekera umwana mwiza n'umwana bangutse.